Hello guys, meze neza. Hama nkuko twabibwiye natwe nitwagira neza Dani Shalom. Nkaba nifuza yuko mwokora subscribe Fofo and Betray. Turifuza cyane muze murayikurikirana cyane n'ibintu byiza biryoshe cyane. Ahubwo je diye nsanze bimeze neza kweri. Ego kweri mugene kuri barabaza ibibazo biryoshe ibibazo byo kwishura nyene umva barayagana abana beza kandi barakora iganiro. Ego vraiment naje yanyohe kabiraba ibintu by'amavuta gusa cyane man. Ahubwo barazi man. We genda ahubwo dupange tukinago n'ibintu by'amasketch yago bazadukurikirana neza babicisha kwishene nyene. Ego vraiment kubera ahubwo nasanze ibintu biryoshe. Nuko tudafise amahirwe yo gukina amafilme yako nonga twashokina. Tuzogera kure kuko byose Imana irabibona. Mama kandi urafise telefone? Ndabifise. Mama nashaka uco ntizanira abire kuri YouTube. Hariho ishene iraho itanga ibintu biryoshe. Itanga ibintu biryoshe yitwa Fofo and Betray TV. Itanga ibintu biryoshe cyane ndabagire subscribe. Biryoshe. Ego cyane. Cyane kose di. Commentaire ahubwo mama. Je nashaka uzobambwirira umunsi umwe nanje bankoresha ikiganiro nkuko bahora bakoresha abandi bagenzi banje. So nje kugira nakintu no kwima kweli. Nze bikugira kweli ntigira ubwoba. Ntugira ubwoba masheri. Meze neza rero. Wena twavuganye ucugenda rero uvugane nabo banumvize yuko babigufasha. Nta kibazo kweda ndabikwemereye. Geri wese nagusanze uri ngaha mu nzu uri kumwe n'abahungu babiri. Manonyesho twigana mugane abandi sire mwigana baza kukura 21 zijo. Pardon basi ndosubira. Saa 3 zijoro gadanike mu nzu yanje. Pardon basi mama sinzosubira. Use kandi no kumbwira ibintu bya pardon kuvaho nakakugirira imbabazi. Mba numva umengo sinzi nuko no bigenda. Kenda gusabye ntukantumize. Ntabwo nzasubira vraiment. Ntugatume nkumbura papa wawe Danike. Oya hama yarapfuye. Nusubire mama kuvyumvira. Mama papa twaramubuze byaraheze. Hello guys, meze fresh. Natwe tumeze neza turashima Yesu. Kandi ni abatameze neza iminsi itisa no munsi bishobora kugenda nabi ejo bikagenda neza. Asigaye ko murabona abatumirwa bacu imbere za screen zanyu cyangwa za chaîne. Murabona abakobwa beza cyane kandi bambaye neza baberewe. Ariko mbere yuko tuganira reka babanze batwibwire tumenye ngo se nabantu ki mbere yuko batubwira amakuru. Suko se amurinde sister. Je amazina yanje yitwa Shalom. Shalom. Tarindi. Twagira neza Dani Shalom. Gira neza Dani Shalom. Wowe nditwa? Nanje nitwa Diela Iteriteka. Diela Iteriteka. Yes. Mfite amazina meza. Makodi. Nimba ari ukubera muri beza. None se Shalom. Shalom ni umuntu ki oriki? Chemwe sanzwe nk'ibintu by'amasketch nuko ntaragirirwa amahirwe yo gukina amafilme nk'ibintu amasketch nkakina mu eglise nkakina nyine abantu bose badutumiye twagenda tukakina amasketch bakatwemfita cyane gose. Mugenzi wawe se? Nanje mboje nkora byinshi ndi umusketchere nkadanike nka Kay umusketchere nka Shalome kandi nkaba ndi n'umutambi danse traditionnelle. Sawa mbere reka natwe tumaze twibwirane wenda batatuzi banze batumenye. Naje ku mazina nitwa Betray on the floor ariko amazina abavyeyi banyise nitwa Rubego Irakiza kuko mubizi. Asigaye muvandimwe nawe nage. Katubanze tubasuhuze mwese abadukurikirana kuri channel yacu ya Fofo and Betray. Twebwe turari imbere ya kamera zanyu tumeze fresh nizere ko namwe ari amahoro. Hama kuko mubibona turimo n'abatumire bacu hano bakobwa beza b'abarundikazi. Bakobwa beza cyane reka tuze kuganira batubwira amakuru byinshi muravyumvira hano. Bamaze kubabwira ko ari aba sketcher kandi n'abatanzi. Rero tugiye kuganira byinshi birenze ibyo ngibyo muragenda bamenya amakuru atandukanye.
so dukomeze tu ikiganiro cyacu sister wavuze ko uri umutanzi sibyo cyangwa igisani cyangwa traditionnel z'ikirundi bijya byo gutangira z'ikirundi ese hajya babitamba gute araduha kapela barabitwereka aya ndi muzaza kubira korera mu Ngagara quartier kacu muri Quebec Ntahemuka Ntahemuka mbo watanguye ryari byaje gute natanguye 2020 natanguye nyene umva navuga ati ndabitinya ntabwo nashobora iki gusa nyene ngiye naravyize ndavyiga hama ndabimenya kandi ndabikura urumva watanguye kuva 2020 ni iki cyaguteye kubikunda cyangwa se wakuze wumva ushaka kuba nyine umutanzi tu no natewe kubikunda n'abagenzi nyine nari mfise n'ico gihe bari babirimwo amaranje ndavuga nti reka nanje ngende muri abagenzi banje ndagenda rero nyine atavyo nari niteze yuko no bimenye gusa ubu narabimenye nyine ndabikunda none murafisa aho mu binyuze bagira abantu baze barabakurikirana cyangwa babatumire YouTube ni wandika Intahemuka Quebec Intahemuka kuri Facebook barabikwereka iki urumva platform zanyu zose nuko mwitwa Intahemuka biba vyiza cyane mugende mu basupporting mubakurikirane muzabatumire mu mariage ndibaza no mu mariage muratanga cyane mu mariage n'abatanzi beza kabisa ndabizi muzaryoherwa nyine mu batumire okay hama urumva tugarutse nyuma gato urumva abajama bawe nibo batumye ukunda nyene gutamba sivyo nta mbogamizi wahuye nazo muri ivyo bigoro nyene bigoro nyene nk'ibijamwo zaranjemo nyene mvuga ati zamaze kundambira birarambirana iki kuko umaze nk'amezi nk'atatu utamba utabona inyungu yavyo urumva ucurambirwa je nanje ndarambirwa kuvuga nti reka ndabihebe harageze aho nyene ndabiheba gusa nyene ndongera ndagaruka ubure niyonzi sinzi ko nzobiheba urumva uko biri kose amafaranga yarabonetse amafaranga nyine arahari gusa nyine ntabwo ari menshi gusa arahari gusa uko bimeze ubu siko byari bimeze mbere hari intambwe wateye ni byiza cyane kabisa ndumva ufite umurimo ibintu ari byiza cyane ibintu ari byiza kabisa okay none urumva nizo mbogamizi gusa zonyine abavyeyi nibashavu yabonye uri ubigiyemo canke baragusapotinze nubwo abavyeyi baransapotinze kuko nabo bari babikunda bari babikunda ni sabwo abavyeyi bagushigikiye hama tubaze n'umutumire wacu hariya turakwita nde Shalom byongera bitworohera okay Shalom nawe vyatanguye gute rero so je mwisanzwe bya sketch byaranjemo kwa nabona tonto wacu ahikina hoze kina za filme za Papa Debora umwe hoze ari se wa Debora na tonto wanje ubya rero nje nkitama kubona amafilme kumwe na kina kumwe na kina nkara vivacity akoresha je muri nje nkumva nyene yuko bingoheye cyane nk'ebyo atamaye kuzindazina kina natama gukina muri Light of Nations ariho kuyembuga intama ngira repetition hagenda naongeze ku kidenge mva mu makreba abiri bisanzwe nyene byarangiye nke byanje muko nyene numengo kubivamwo sije byiwanje vrema yego urumva ariyo tara yawe ari zo zokomeye yego vrema arundi ne bavuga ngo ese impano niyo mateka ya none abo mukorana bariye ko basize waje umunsi waje uri wenye uyu murabana muri club turi kumwe muri kumwe abandi mwabasize abandi bafatiriye cyangwa nimwe mwabaserukiye twabaserukiye mugabo muri bayobozi namwe twe bayobozi ndumva ari sawa kabisa reka mutume bitre nagira ibyababaza ko jenda ndabifite sizomba baza kuyibaje rwose oya babaze tu nta abari inyuma ya kamera baze babadufashe jewe arizo tugiye gukina aga challenge gatoya nubwo nyine ariko stabwo twabuze ibyo tuvuga ariko ndango muri red ndabizi ntabwo kagoye muri red ntabwo kagoye muri red turiteguye sawa
tugiye nzongubwira igihugu kurumva nzongubwira igihugu runaka uvuge kapitale yacu amutubwire ibintu bitanu uzi kuri ico gihugu muri tayari tubabaze Muri cyo tayari. muzina Uhere kuri Diera. turagerageza Uhere kuri Diera. nta kibazo ariko kubera yo utangira turahera sivyo muri tayari ikibazo nta kibazo sawa Kongo urayita Ego Kongo nzitayi. abakongo zibirabi none abakongo nizibi mwibutse tunari abakongo Kinshasa na Kongo Brazzaville sivyo ariko mugani reka duhere kuri Kongo Kinshasa Kongo Kinshasa niye kapitale ya Wewe uraje rero. oya tuizi Shabi ngivyo ko inje ah sawa reka tuziga histoire nzindayi. none nabyo Navyo gena vyiga siziye. Tubyibuka. Ntabwo basize ndavyibuka. asize kapitale ya Kongo ni Diera kurantwenga nawe vuga. oya kubera twatangire kuri wowe niho bivuga basi nkubwire ni Kinshasa niyo kapitale yacu. sandakeka ko uziko Cyakabenje ni gasake yarano heza. Kandi nyine hiyubashe hangwa hari amahera ariko nubise. Kandi ko ndabiraba hari n'amadolari. sandakeka igihugu kigira amahera ngaha nanga mu Ego birahabisa umugabo kweri muri Kongo n'ahantu bifise kweri. sawa nico cyakabiri uzi sawa cya gatatu Gatatu kweri tacuzi aya ko ndumva wewe ntuhamenyere sinzi nimbaga namenyereye kandi ndakeka ko uzuyiga histoire n'ivyo mwasanga muzamuvyiga babyize yasohotse Eh, none tuvuge niki basi ukundira abakongomani usanga Tundi Kongomani. cyangwa ico wabize So Kongomani kweri bameze neza n'abantu bazi kuganiriza abantu aho bageze hose kweri nubwo bashikasa arabashitsi bazi kuganiriza abantu ugasanga basi Kongomani baramenyanye ubwo nyene ari mu kimenyane ubwo nyene usanga muramenyeranye abantu basatira brage bagatera inkuru nico nyene nabafaziriye kumvye kweri. sawa muri uyu mwanya niki wobabwira basi niki kobanura Cyo nababwira kwera kumaze umutima nyene w'urukundo kuza nyene barifatikanya n'abarundi tumenyerane neza tutatera inkuru kuko ibintu byiza kumenyana n'abantu batandukanye ibintu byekore byiza cyane rwose. sawa fofu ngana namfashiri kubaza uwo mubana nanga kuko ari iyo nyine tubabaza tunari ni wowe ushikiriwe sivyo uri tayari ko mbona ufite ubwoba uzuvuga cyane birenze ntabwo ari examen bikuraniye ntabwo tugukubita inkoni hama ni Kongo turigo sivyo ni ushikiriwe kandi wumvise ikindi kubera yabaye Kongo nawe tuvuga ikindi tuzobaza ikindi gihugu sivyo okay ngaho tubwire rero kapitale urayizi ndibaza bayikubwiye niye Kinshasa. Okay urayizi okay noneho tubwire rero ibintu bitanu uzi kuri Kongo canke ivyo wumva bavuga kuri Kongo. Cyo numva bavuga kuri Kongo vraiment hari abantu basa neza urumva basa neza beza abakongomanikazi ni beza urumva rero urumva bangu twe turi bake oya abakongomanikazi ni beza vraiment basi barasumba abahungu yego hama ico ni cambere ndabaziko hama ica kabiri ico nzi co c'abakongomani n'abantu bafise urukundo bazi kuyaga neza n'abantu bakunda abantu barakundana cyane vraiment ico ni ca kabiri ca gatatu naco n'abantu basi batazi kwigumiza n'ikintu ikintu bagishatse umva ikintu bagishatse baba basi barakivuga n'abantu batazi kubikamo ikintu na kimwe ico bakeneye kuvuga baca bakikubwira urumva n'abantu bavuga cyane barumva tuvyituko nyene baravuga cyane ica kandi naco sinumva ukuntu babivuga Danike yari yakivuze Shalom yari yakivuze ngo bafise amahera
ngo bafise amahera kubera basi bakoresha amadolari urumva bakoresha amadolari urumva nyine bafise amahera amadolari ari hejuru y'amarundi dolari hejuru y'amarundi kandi sinzi ngira ni cyane yego kweli so ni cakane ca gatanu naco barakunda abarundi kazi barakunda n'abarundi yego kweli ico coco nubeshe sizo wabonye n'umutipe ubona akunda abarundi turabakunda twereka kubakunda kandi ariyo tuba twereka kubakunda ntuzi ko ari mwe baturanye hama perezida wa Congo uramuzi shana banda kubesha nawe nzi Burundi gusa u Rwanda nawe sigura ko mugana uriga ngo tutazi perezida wa Congo kandi no kunari ntabwo ndazitaho basi okay shalom wewe ntabwo umuzi perezida wa Congo Cinda muzi mw'isura gusa mugabo ize mutubwire mw'isura rero yomenya mubonye ifoto tukwereka amafoto y'abaperezida tubwira amazina bo muri South Africa amazina yose oya izina rimwe cyera buze yo umukonje nzi mkumva ni mw'isura tubwire perezida w'u Rwanda ni Kagame wowe uramuzi perezida w'u Burundi ni Palestine Ndayishimiye urumva uramuzi nawe ni sawa kabisa ubwo perezida wa Congo ntabwo mumuzi ndumva twatinze muri ivyo cyane ariko reka tugaruke kuzo batubwiye ngo bakina batubwiye ko ari abakinyi ba filime abandi batubwiye ngo nabatanzi ariko reka ngaruke kuri Shalom Shalom niki cyaguteye gukunda filime cyangwa gukina filime ico nkundira ibintu tuma filime Chamera mbere birangyohera cyane gose niko ndakina biratuma vivacité iduga muri jewe ese vivacité niki vivacité nukuba mu vy'ibikora kina kubibamwo par exemple nka scène baguhaye tuza kuyikina kandi ugashamwo basi inkomezi n'imbaraga nizo vivacité kuviva ico uriko urakora ni kuwe modo wawe ugenderaho basi mu gukina filime ikintu nka zose kweli oya mvuga izina ry'umuntu basi ko umuntu wigana urebera ukavuga ndakunda umukinyi yitwa Abel n'urya mugore yitwa Aline ababo mu Burundi nabo mu Burundi ntabwo nzi aho bateguye nkunda gasuka kubakurikirana cyane ku ma LTN bakunda kwerekana ku ma YouTube nakunda kubakurikirana cyane gose yego urumva urashaka gukorera ngaha mu Burundi gusa mwifuza kuzogera kuri hose no hanze ndashaka gushikayo no mu Rwanda ndakunda cyane bakina inzira y'umusaraba zose ndakunda kuzikurikirana cyane je ibintu by'amafilme ndabikunda cyane mwisanzwe none guteye gukunda filme muri make urafise abo muvukana donc abakuru bawe babikora cyane niwe mu muryango wanyu nyene ndafise grand frère wanje turakinana nawe nyene abana nje mu muryango twabikiniye mu muryango cyane papa wawe nawe arabikina ni yababwiye umva tonto wacu niwe twabikuye tonto wanyu tuge tonto basi ya King ya filme ya Deborah singe Simoni singe za kera nimba nyongabire niho twabikuye rero yego abantu bagenda bashirikire kabisa none Shalom nikiye nama basi wobwira abantu bifuza nabo gukina filime kugira nawe bizotuma bakunda cyiza wabonye nyene mu gukina filime nibi bibahuye navyo so ibintu byo gukina filime ni biryoshe kandi kiyacu ntabwo n'ibintu nk'ibyo byo kurambirana umugani icyambo ca Diera umva ibintu biryoshe kandi cyane gose vraiment nanje muri nje yo kuri biranyigisha kandi harimo n'impanuro dutanga bivanye n'ivyo two turakina mu bintu by'amasketch hama ico no hanura abagenzi banje kweri abariko barandaba bose vraiment ndifuza namwe yebwe ikintu cyose muragishoboye ahubwo ico twishizemo ni ikintu c'ubwoba yego kweri nje ngitanga nefise ubwoba gusa mugabo bunye ndiko ndamenyera niyo nta kindi mvume ngo ahubwo ndababaye kuri njewe
mba simba niteze gupresenta ahantu hariho hose bantumiye nkumva bimwe ndagifitiye ishaka uragikunda yego cyane urumva ico nababwira kweri mukunda ibintu vyo gukina amafilme n'ibintu biryoshe bamaze kubimenyera birakuryohera cyane rwose mu bisanzwe basi urifuza naho nubwo hoza umuntu akabikukuramwo je kweri nubwozana inkoho ntuzane inkoni yova ndakunda ibintu vy'amafilme cane uko biri kose rero turumva warahuriyemo n'ibintu vyiza ni iki tiza umaze gukura muri filime donc mu buryo bw'amahera mu buryo bw'iki amaserivisi hari aho uragera kubera ukina filime umuntu yagukurikiranye bakagucishizamo serivisi nk'uko uko kuja kwa muganga abantu bashika bagatonda kubera ko ukina filime bagaca gutambutsa kubera ko bakuze canke basi urundi rugero turara nk'ubu wahura n'umuntu dufate utariko uragenda mu muduga kazobona ngo ujya muntu ndamuzi akina amafilime yego barahari kweri abo ni sawa kabisa ndumva ari vyiza cane none ari filime wowe warakinye se ntabwo ndakina basi badutumye ku ma eglise ariko ni mu ma eglise aho babikorane badutumye ngo twene gukina amasketch ibintu by'ubukino nanje yumva yongeza ahantu nk'undi muri quartier zumva singo ujye musisa twaramubonye ariko arakina umva nje aho sinshobora kumenya aho nakiniye atari waje kwambwira ati wambonye amaja hehe urumva ko twatumiye icyamamare umusitari kazi kabisa twatumiye ngaho nawe tubwira ibigwi zawe rero si twagiye kuri Shalom cyane we nawe ndibaza mu gutamba bamaze gutamba mu mariage atari make ndibaza okay ni hehe umaze kugera kubera ivyo bikorwa gukora ugahura n'abantu bakagufasha amaserivisi atandukanye kubera nyene ivyo bikorwa cyo gukina ivyo biboro vyo gutamba nyene cano bambere urumva nuramenyekana sindamenyekana cyane baje gupromotinga ngaho uje kuri cano bazoca bakumenya bose ntibarabimenya benshi oya ni buke ibintu byose byiza bisaba igihe sibyo nturambirwe nawe uzoza uragenda wipfuse mask bakubwira abantu amutiyaje nibe kubera bazoba bakumenya ari benshi sibyo gusa no gukina nyine utuze nk'umwete n'imbaraga hama niki wanura ku bantu nyine bashaka kubijamo harimo byiza canke harimo byiza nta buri bibi ego hariho ibyiza vraiment harate ibintu zo gutamba mbo mu bisanzwe nyene n'imico y'ikirundi kandi ukiri umwana uri umwana nyene wo mu Burundi uri umwana wo mu gihugu bisaba kumenya imico yaho nyene n'umuntu murundi kazi umunyakaranga tamba intambo z'ikirundi biraryoshe kuko hamenyera byinshi urahamenyera kubyina ukaza uraririmba iki rero ibi navyo birimwo nuko nyene wahuye navyo ibi birimwo mu byo gutamba nuko nyene hari nyene hagera ugasanga mwatambiye nk'ahantu kure nyene ugasanga mutashe mw'ijoro ugasanga urubanza ruheze rutevye ugasanga muhuru washitse mw'ijoro kandi kare 19h waba uri muhira ugasanga nka 20h nturi muhira utarataha nyene ivyo novuga ko hari bibi birimwo gusa ndibaza abavyeyi barabizi ko ari byo ukora abavyeyi barabizi ko ari byo vyiwanje kandi barabigushigikiranye yego cyane oya ndumva nta kibazo kibirimo gusa nyene babaha transport kandi akabazi aho wagiye n'ivyo wagiyemo utagiye mu bintu by'uburara ari ugutamba gusa hari abavyeyi baca bavyumvira babonye 20h zirageze utarataha nubwo bavuze ko ugiye gutamba ndetse n'umukoca wawe akaba yaterefone umuvyeyi wamubwira ati yaraze kuza aje gutamba rero gaca usanga biteye intambamyi gaca usanga mama wawe ego yavyizeye ariko abonye ayo masaha utarataha agaca yumvira ibindi bintu ugasanga nawe aho uri si wewe ni impamvu z'akazi nyene n'umwana hama niki wumvaga uzakora uretse izo bintu niyihe mpano yawe yindi wumva ufite je mpano ufite uretse yo gutamba nta yindi ndamenya nyene nizo za sketch nyene ndabikina kuko nyene ndabikunda sinibaze yuko nyene ariyo mpano yanjye n'izonzi
sako ndumva twatinze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro ni iki mwotubwira ko abantu badukurikirana abantu bariko baradukurikirana ikintu nababwira nuko nyene mwokunda akaranga mugakunda ikintu nyimba ukirimwo ukakigirira umwete ukagikunda hama ukagikora yego kandi turanabakunda cyane bagenzi bacu mwe muradukurikirana turabakunda cyane Shalom nawe gira ico bagezeho ubwira so icyambere na mbere sinubwira abantu ko dukurikirana icyambere na mbere ndabakunda cyane cyane gose bive ku mutima hama icyo nanje no baterera bamukunde sketch ibintu by'amafilme ibintu biri nk'impanuro kandi nyene harimwo umva inshira nyene vivacité zirakuza cyane mu gihe amaze kumenya ibyo gukina nabwiye ko mukunde sketch ibintu byo gukina amafilme ndetse ikintu cyose wiyumvamo gukora gikore ikintu mbere nabonye abantu basitwagira ubwoba cyane ku bintu niyo mpamvu rero ikintu cy'ubwoba tucikuremwo kubera ko twese turashoboye ibintu byose turabishoboye ikintu cy'ubwoba nicyo twokwikuramo haraheze sawa Shalom none se uzumva gute kwisanga kuri iyi channel yacu cyangwa sheni wavyakiriye gute njyewe byanryoheye kweri zakuryohe yego sawa ngahe tubwire ko zakuryoheye zakuryoheye gute so biraryoshe kuganiriza abantu nk'uko unye mwatera inkuru kandi muganiriza abantu neza kandi ni byiza yuko ibintu mubibandanye kubera birigisha abantu benshi bakora ko baradukurikirana yego okay Shalom none ndagubaza ikibazo kimwe hama nk'abantu bashaka ko gukina izo bya sketch obakira cyangwa mwobakira twobakira bisaba iki bisaba inyungu zawe kwitanga yego kwezi nta kindi mubasaba karangamuntu oya cyangwa amahera oya ni kubona gusa kubyumva moto yego namwe mwobikira umwanya wawe gusa okay uretse ivyo ukora iki uri umunyeshuri ndi umunyeshuri none ubironkera umwanya gute wo kuja kw'ishuri no kuja turikina premit twamaze kuruhuka twamaze no gufata ikaye tukiga uva kw'ishuri ugafata ikaye ukiga tuva kw'ishure tukaruhura umutwe wacu par exemple niba tugenda nka 18 canke 17 tuvuka nka saa 10 canke saa 9 ko tumare nk'ise rimwe two turiga hama za 17 zigere twahejeje vyose n'akazi kose twahejeje kugira muvyeyi ashobora kutwemerera tugenda aho hantu ndumva ari sawa kabisa ngaho baye location aho mukorera abifuza kuzabiyungaho bazaze babasanga canke nimba ari channel ya YouTube babwire bagende bakurikirane sivyo hama jewe sanzwe nkinira Irembo ry'Inama of Nations kuri kwa Pastor Miburu ari umuvyeyi wacu hamwe n'ingaho ku Kidengeri hakurya zero ego ego aho YouTube yanyu yitwa gute kana YouTube murage ntabwo turifuza cyane ahubwo kubigeramo cyo turabasoma filime abantu badukurikirane ahubwo bakudukinira gatoya turebe bakinane bombi tibaze reka tuzokine ahubwo umudoshi mutukurana no tuzobatumira muri groupe sivyo groupe yanyu muze hama mutubyinire abandi badukongere tubakinire sawa cyane twishimiye kubatumira kandi kaze kandi yego namwe mwaka yango nitubifuza kandi tuzababona kubagarura kuri isheni tuzababona cyangwe tuzababona ariko tuzoboneka sawa abadukurikirana ndango mwumvishije ivyo abana bakobwa bababwiye ivyo bakora wenda ababishaka kubimenya neza bazatubwire tuzabereka aho baba babashe kubabwira neza inkuru yabo bayivuze mu ncamake ko turihuta ariko nibagaruka noneho bazabibabwira uburambuye kandi mwakoze cyane kudukurikirana turabakunda abadukurikirana mukomeze mukore subscribe tunashimira n'abamaze kuyikora batarayikora ko muracikwa byinshi cyane hariho byinshi muri gucikwa mu mutarakora subscribe cyo tubasaba no kuyikandaho gusa rimwe
hama igisiga ukazoza urakora partage comment tubwira ibitekerezo byanyu kugira tubashe gukorera ku bitekerezo byanyu izo mudusaba tuzabikora nkuko twavyiyemeje ndibaza n'ibyo ngizo bikenewe cyane subscribe comment na share na like hama mwitega ibindi biganiro aba batumire bacu tuzabagarura none bazoza ari groupe yabo bazona dutambira ndibaza muzodutambira nta kibazo okay ciao ciao turabakunda Hello guys, nimeze neza amazina yanjye nabagiye mukagira ikiriteka nkaba ndi murundi kazi hama twashaka mukore channel subscribe comment kuri channel yitwa Fofo and Betray TV hama murakoze. Hello guys, meze neza. Hama nkuko twabibwiye natwe nitwagira neza Dani Shalom. Nkaba nifuza yuko mwokora subscribe Fofo and Betray. Turifuza cyane muze murayikurikirana cyane n'ibintu byiza biryoshe cyane. Ahubwo je diye nsanze bimeze neza kweri. Ego kweri mugene kuri barabaza ibibazo biryoshe ibibazo byo kwishura nyene umva barayagana abana beza kandi barakora ibiganiro ego vrema naje yanyohe kabiraba ibintu by'amavuta gusa cyane man ahubwo barazi man we genda ahubwo dupange tukinago n'ibintu by'amasketch yago bazadukurikirana neza babicisha kwishene nyene ego vrema kubera ahubwo nasanze ibintu biryoshe nubwo tudafise amahirwe yo gukina amafilme yako nunga twashokina ego tuzogera kure kuko byose Imana irabibona yes ego hama abakunzi bacu turabatumiriye cyane gukurikirana ishene vraiment itanga ibintu biryoshe bisa neza mbonye hariho n'inyigisho zitandukanye zigiye zitandukanye impano zigiye zitandukanye turabasaze mukore subscribe and share Fofo and Betray TV. Rakoze. Hamadani nta kuntu twobaho nja gatonya tukabakira kugira nyene bise neza. Ahubwo twatevye. Twagiye zako. Bediye. Kuva genje nakubwiye yuko kuva ngaha amasaha ntabwo harusha ntusho kunyumviriza wewe mama none mama sinari nakubwiye mama ho nari ngiye ntabya mama kandi nakubwiye ko ziba mvuze sawa kuvuga nawe mama nari ngiye kuraba Nela mama sinari nakubwiye yuko agwaye ga mama Diera hari umunsi numwe usaba ikintu ndakikwankira none ko n'umunsi warenze kuco nakubwiye erega mama je nabonye umengo nta numwanya mwinshi nza kumarayo nari nzi ko nza kuvayo wewe washi utarashika Diera narakubwiye wicunge nk'umwana w'umukobwa urakuze nuzayera nk'uko ubona agenzi bawe bayerera nyumva Diera hama ugende ufashe wa mukozi na wumvise yuko yabuze mama wiwe ugende mufashe umwiteho kubera nawe ufate par exemple yuko nawe nyine ushobora kubura umuntu sivyo none ugende umwiteho muganirize jambo gima ngiye vuga ati ubabane n'ababaye sivyo ko none hama twumvikanye uso kuva ngaho tutavyumvikanye na makosa uranyumva mama kandi urafise telefone ndabifise mama nashaka uco ntizanira abire kuri YouTube hariho ishene iraho itanga ibintu biryoshe yitwa Fofo and Betray TV itanga ibintu biryoshe cyane ndabagire subscribe biryoshe ego cyane kose di commentaire ahubwo mama je nashaka uzobambwirira umunsi umwe nanje bankoresha ikiganiro nko bahora bakoresha abandi bagenzi banje so nje kugira nakintu no kwima kweli nze bikugira kweli ntigira ubwoba ntugira ubwoba masheri meze neza rero wena twavuganye ucugenda rero uvugane nabo bantu umvize yuko babigufasha nta kibazo kweli ndabikwemereye yego yes hama kare niko gasketch kacu rero nubwo ari gatoya none nakora twabatumwa kandi Diera mbwa ubu ni utangura nje nagukinishije koresha visite yawe nawe
mama ndi ngaha Shalome simba nkeneye Shalome simba nkeneye ubu aho ngiye hose abavyeyi bose mbona ndabaca ko bantwenga Danike bankunda kubera iki jewe uri umwana wanje ni mama nakoze iki aho nsiyo kuri nefu bambwira ngo Danike yasigaye ari kirara asigaye agenda kubera iki Danike kubera iki ushaka kuntunuza Danike nari ndakubaza Danike papa yarapfuye singene kandi gushaka ndi kunyibutsa ivyo bintu mama basigabanyisha vuba si mama no Danike nakubwiye keshi zananiye kwihangana Danike zananiye nini mama weme ivyo abantu bose bakubwira mama narakubwiye mama abantu nta rukundo badufitiye bashaka rukundo badufitiye gute Geri wese nagusanze uri ngaha mu nzu uri kumwe n'abahungu babiri mana ngesho twigana mugane abanshira mwigana baza kukura 21 z'ijoro pardon basi ndosubira saa 3 z'ijoro ga Danike mu nzu yanje pardon basi mama sinzosubira use kandi no kumbwira ibintu bya pardon kuvaho nakakugirira imbabazi mba numva umengo sinzi nuko no bigenza Danike ndagusabye ntukantuze ntabwo nzasubira vraiment ntugatume nkumbura papa wawe Danike oya hama yarapfuye nusubire mama kuvyumvira mama papa twaramubuze byaraheze sawa mwana wanje ndagusabye wisubireko gusa mama nakubwiye n'ukuri mama nakubwiye aba nakundi badufitiye mama ibyo bintu byawe byo kukidengera ndabikwemeye byo kujura ni ibintu byerekeye inyigisho urenyemereye ma ndabikwemereye ariko bijya bintu byo gutaha 21 uri kumwe n'abahungu babiri mukicara mu nzu yanje ndabikwihanije wanyumvise ndibijya nyuma ndagusabye ataruko naho nzokwirukana canke je no moke oya mwema ugiye wosigarana ndega mama nanje no cange ndakwa mama mwema ugiye wocusigira ndino nje ngaha no gutanga kuko ntiwo bunkeneye basi pardon basi vraiment sinzosubira basi sinzosubira murakoze rero nkuko twabakiniye ni butoya ku munsi umwe tuzozaye tubakinira neza turi kumwe na groupe y'iwacu dukinane neza tubakinire ama video meza ubu dukinye ukunye kubera turi bakeya twaje nuko twavyiteguriye gusa mugabo twavyiteguriye tubakinire murakoze